ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Ndashaka gufata umwanya wo gusangira namwe ijambo ry'Imana. Umutwe w'ijambo ry'uno munsi biravuga ngo gushika ku bikomeye cyangwa gushika ku byiza bidusaba kwitandukanya. Haleluya. No munsi niryo jambo shaka tuganira ko muri kino gitondo. Ni jambo numva shaka kugusangiza, ijambo ryo kwizera, ariko kandi ijambo ryo gutera intege muri uno mwaka wacu wa 2023. Duhagaze muri iri jambo rivuga kubijanye no kwiyegurira Kristo birushirije, canke kuba inyeguza Kristo, kuba gufata ivyemezo bindi, kugira icemezo twagize ku bwa Kristo Yesu. Numva nshaka gusubira kandi gutera intege umuntu wese ari ngaha yakijijwe, yakurikiye Yesu, yahisemo gukurikira Imana yiwe, yahisemo kwiha Yesu, yahisemo kunywana na Yesu. Hari igihe rimwe na rimwe usanga umuntu warakurikiye Yesu ugaca mu bihe bigoye canke mu bihe byo kuzazanirwa bivaye n'ivyo uri kurahura navyo, kuko hari igihe imisi itaba yoroshe canke haba hari imisi igoye ubuzima bwawe bucamwo. Ariko kandi ndashaka no munsi mpagaze kuca Imana yakoze mu buzima bwa Abrahamu, kandi akaba ari we Bibiliya yita sekuru canke se w'abizera. Kwizera kwacu kuri mu gicapo c'ukwizera kwa Abrahamu, niwe Imana yise se w'abizera. Ndashaka gufatira kuri ayo majambo kugira ngo ntera intege umuntu w'Imana ari hano hantu. Maze igihe uri kurakurikira Imana, wahisemo gukurikira Yesu, wahisemo buhoro buhoro kugira ikiguzi utanga cyo kumukurikira, ariko rimwe na rimwe ugategwa mu vyimviro, ugategwa n'amajambo ushobora kuba wumva hirya no hino ku bantu. Rimwe ukanibaza ngo mbega kuba narakurikiye Imana bimariye iki, canke ivyanje bizogenda gute? Kuba wumva rimwe na rimwe uraba iburyo n'ibubamfu ukabona ingene abandi babayeho, ukumva rimwe na rimwe ushaka kwipfuza inzira zabo canke ubuzima bwabo. No munsi ndaje kugutera intege no kukubwira ngo ukwizera ntikumara amazi. Bwana sifiwe sana. Ukwizera ntikugira gute? Ntikumara amazi. Nta wizeye Imana agakurikira Imana, agakurikira Yesu uko bikwiriye, azomaramara. Bwana sifiwe sana. Usomye mu Itanguriro, niho nshaka gusoma ubwa mbere mu Itanguriro igice ca 12 ku murongo wa mbere. Itanguriro igice ca 12 ku murongo wa mbere. Uhoraho abarira Aburamu ati, va mu gihugu canyu no mu bwoko bwanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Haleluya. Uhoraho yabwiye Abramu, apana Abrahamu, ariko Uhoraho yabwiye Abramu, aramubwira ati, va mu gihugu cawe, va mu ihanga ry'iwanyu, va mu nzu ya so, ugende mu gihugu nzokwereka. Imana yabwiye Abrahamu kuva. Iri jambo nubwo tuvuga Exode mu mashapitra kurikira tukavuga kuvayo, ariko ngaha nico gihe ca mbere tubona Imana kugira ngo ikoreshe umuntu ibanza kumutandukanya, ibanza kumusepara, ibanza kumuvana mu vyo arimwo, kugira ngo imwereke ibiri excellent, imwereke ibirushirije ivyo kuba ivy'agaciro. Haleluya. Imana iriko irahamagara ubuzima bwacu. Imana twumvise ubutumwa bwiza bugashika mu matwi yacu. Igihe cose muzokwama musanga umuhamagaro w'Imana ari udutwara mu bikomeye kurusha mu byo twari dusanzwe turimo. Umuhamagaro w'Imana udutwara mu bihambaye kurusha ibyo twari dusanzwe turimo. Umuhamagaro w'Imana udutwara ku nzira ikomeye kandi ifise agaciro, itanakomeye gusa kuri wewe, ariko inakomeye, ikaba ikomeye no kubazogukomoka ko bose, atari no kubazogukomoka ko bose, ariko n'abakwegereye, n'abuhura nabo, aho uca hose ukisanga uri mu kibanza cyo kuba umugisha. Yesu ashimwe cyane. Uno munsi muri kino gitondo ndashaka kukwibutsa wewe wakijijwe ukakira Yesu, ndashaka kukwibutsa yuko wewe mu giharuro no mu cimbiro c'Imana, wewe uri isoko ry'umugisha.
Yesu ashimwe cyane. Ugomba gushika ahantu we wakijijwe turengera urugezo rwo kuvuga ngo Mana mpa canke mpumugisha, ariko rwo gushika ahantu dutahura yuko twege gusa ntituri abantu bakeneye umugisha uva ku Mana, ahubwo twege turi n'abanyamugisha. Ibi birakenewe kandi biragufasha, kuko kenshi twifata uko twibona, bivaye n'ingene wibona n'ingene witahura nibyo bigaragaza n'ingene wifata. Ni gake ndabona umuntu yifata uko atibona. Nico gituma bigoye kubwira ingurube ngo yifate neza canke ngo igire isuku. Ariko harigihe murambona ingurube zibura zo muri televiziyo, cengira yide foko ndabiraba gituma zisa kujya, ariko ngera barazikoropera, sivyo? Abahabaye ni badufashe, sivyo? Umuntu ntashobora kwifata ukurengeye uko yibona. Bisobanura ngo uko wewe wibona niko wifata. Turiko turumvikana? Barizo mico tuwibona gute? Witwa nde? Hari igihe usanga kenshi twiruka canke ugasanga ugwana kugira ngo abantu ubuzima bwabo buhinduke, canke uhimiriza abantu, canke ukarira abantu kugira ngo ubuzima bwabo bufate umurongo Imana ishaka. Ariko kimwe mu bintu Imana yanyigishije, biragoye gufasha umuntu kubona impinduka igihe hadahindutse mu kungene yibona. Kuko ntushobora gutahura umuntu icari naho wogitahura, ariko ntushobora guhindura umuntu kubera wowe utahura icari igihe badatahura icari. Rero ibyo tugwana navyo byose ahaniniya bihagaze nuko tutitahura. Ndakwipfurije muri kino gitondo Imana igira kandi kantu gato yiza kukongerako mu gutahura icurico. Niba mara gutahura icurico, uzogenda ubona yuko intambara zawe zo kugwa uvyuka zizogenda zigabanuka. Ntimukanabone n'abantu ngo muba persecuté canke mubabwira amajambo menshi canke mubatsindagire mu byabananiye canke mu makosa bagize. Ibyo babayemo canke ibyo babayemo bisa nuko bibona. Ico ushobora kumufasha gikomeye ni ukumufasha kwimenya mu kungenari, kuko iyo amaze kwitahura arashobora guhindura inyifato yiwe. Ariko umuntu ataritahura ntahindura inyifato, kuko aguma yibona kwibeyi ntoya kurusha ico Imana yamugize. Rero Imana yarabwiye Abrahamu, va iwanyu, va mu gihugu cawe, va mu muryango wawe, va mu nzu ya so, ugende mu gihugu nzokwereka. Ndashaka gutangura mvuga ngo Abrahamu Imana ntiyigeze imwereka aharoye, ariko Imana yamubwiye ahakwiye kuva. Rimwe na rimwe twibaza ngo tuzokurikira Imana uko bikwiriye tumaze kumenya canke kubona inyungu Imana igiye kuduha zose, hama tugira ico turekuye kuko twatahuye ico tugiye guhabwa. Ariko Imana mu kubwira Abrahamu ngo va kwa so, viwanyu, va mu gihugu, Imana ntiyabanje kumwemeza, Imana ntiyabanje kumuha video canke ntiyabanje kumuha igicapo iciye aroye n'ibyo azosangayo, ariko Imana yashimikiye mu kumubwira ico akwiye kurekura kugira ngo yakire ikigomba kumuha. Mu yandi majambo, kugira ngo tugire ico twakira kiva ku Mana, rimwe na rimwe biradusaba ko tugira ico turekura. Uyu munsi muri kino gitondo ndashaka kwibutsa umuntu wese ari hano hantu, kandi na jewe niyumvira kuri ano majambo akavugisha ubuzima bwanje. Ndagomba uno munsi muri kino gitondo kukwibutsa yuko hari ivyo Imana iriko iragutandukanya navyo. Uyu munsi muri kino gitondo Imana iriko iratandukanya abantu n'ibintu. Imana iriko iravugana n'umutima wawe ikubwira ngo va. Imana iriko irakubwira ngo va. Aho Imana iriko irakubwira kuva, Imana si Imana itagira urutonde, ntikuvana mu kintu canke mu bintu. Imana ntikuvana ahantu idafise yigutwaye.
ariko imana ntifise responsabilité yo kwisigura no kuryosha iyo igutwaye. Ariko imana twumvira twakurikiye tugomba kwiga kwizera yuko iyo itubwiye ngo va, tugomba kwizera yuko ituvanye muri kimwe ifise ikindi kiri plus excellent ishaka kutwatashako. Iminsi yose aho imana igutwara hazokwama ari heza kurushaho wowe ushobora kwitwara. Isanganya riba nuko imana igihe cyose ntiyisigura, kandi iyo imana iriko irakuvana ahantu igutwara ahandi bisaba ukwizera muri iyo mana iriko iraguhamagara kugira ngo wowe ushobore kwemera kurekura ico usanzwe urimo wemera kandi c'agaciro. Iyo ndiko ndavuga iyo imana ituvana sindiko ndavuga ibibanza. Muri kado figure ya Abrahamu, imana yamuvanye mu kibanza, yamuvanye mu gihugu, yamuvanye mu muryango wiwe, yamuvanye mu nzu ya se, imutwara aho izomwereka itari bwamwereke. Ariko twebwe uyu munsi bishoboka ko imana itariko iratuvana mu kibanza, ntiriko ituvana mu ntara imwe idutwara iyindi mu yindi, birashoboka navyo. Ariko ahaniniya imana iriko iratubwira no munsi muri kino gitondo ibyo tugomba kuvamwo bishobora kuba ari n'uburyo bw'umwiyumvirire canke uburyo twiyumvira. Imana irashobora kuntumira, imana irashobora kugutumira kuva mu byo wiyumvira, imana irashobora kugutumira kuva mu buryo bw'imyiyumvirire yawe. Igihe imana yabwira Abrahamu ngo va mu vy'iwanyu, nuko imana yatahura yuko aha hantu bava basenga ibigirwamana, bubaha izindi mana, ntibari bazi imana y'ukuri, kandi ntivyari gushobora ko imana ikoresha Abrahamu akiri mu mico n'imigenzo na mentalite y'iwabo. Ariko vyasaba ko imana imuvana mu vy'iwabo, ikamusohora mu vy'iwabo, ikamutwara mu gihugu izomwereka. Ariko ico gihugu imana izomwereka, ahanini imana agomba kuzana Abrahamu mu kibanza caho Abrahamu yugurura umutima wiwe ku mugambi muniniya imana igiye kumukoresha. Mu yandi majambo, imana yatwaye Abrahamu mu kibanza ca meditation, mu kibanza c'ukurimbura ku mugambi w'imana ku buzima bwiwe. Ntivyari gushoboka ari muri context y'iwabo, ntivyari gushoboka akiri iwabo, kuko iwabo yaca atwagwa n'ibintu bitari vyo. Ariko imana yabanje kumusohora, yamwe ati nzokwereka. Ariko imana ibanza kumushira mu kibanza aho ishobora kumuganiriza, aho bashobora kumenyana, igashobora kumuganiriza ku mugambi wayo. Uyu munsi ndashaka kuvuga ngo imana irafise ivyo ishaka kuvamo. Rimwe na rimwe duca tubona ivyaha, ariko reka ndenze ko mvuge ngo si n'ivyaha gusa, ariko imana iragomba kuva mu myiyumvirire umaze igihe uriko uragenderamo. Mwari mubizi biragoye cane mu buzima bwacu uno munsi muri 2023. Ndiko ndavugana na mwebwe bantu muri mu gisagara kandi muri expose ku bintu vyinshi cane. Uzokwamusanga twese turafise ivyo no kwita inyungu zacu canke izo no kwita centre d'intérêt zacu. Inyungu zawe canke centre ya intérêt yawe ningene wibona, ningene ubona ejo hawe, ningene ushaka kubaho. Uyu munsi mu gisagara dufise ubuzima tubayemwo, dufise imibereho turimwo, ariko rimwe na rimwe hari igihe muhemu yera aza akagusanga mu byo urimwo akakubwira ngo vayo. Ntibirinda kuba ari ivyaha, ariko imana irashobora kukuvana mu kintu cose ibona ataco kiriko kirakumarira, kandi ikintu cose ibona ataco kiriko kirakorera ivyo iriko iragutwaramo. Mu myaka tubaho imyaka mike cyane mu buzima, ku buryo dukeneye kuba turi abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa, abasore n'inkumi. Dukwiye kuba turi abantu bari concentré, bari focus kuri objectif. Imyaka y'umuntu yo kubaho 80, 85, 90, 100 ni imyaka mike cyane, ku buryo twese birihuta yuko ubuzima bwacu buba mu kibanza byo gutangura kurangura umugambi w'Imana uri ku buzima bw'iwawe. Ariko kuko Satani ari umusuma mu gusambura umugambi w'Imana mu buzima bwawe, agutwara mu mibereho ishobora gutuma usamara, akakujya imyaka, akagutwara amezi, bigatuma ubuzima bwawe budatambukira mu Imana yaguhamagariyemo.
unyemerere muri kino gitondo ndakwibutse yuko umwe wese uko yicaye ngaha hariho ivy'Imana iriko irakubwira ngo bivemo. Sinzanye message utazi, ariko nje gukonfirma ico Mpwemu Yera amaze iminsi avugana nawe. Vayo. Ntivyoroshe kuva mu vyuzi kugira ngo uje mu vyo utazi, ariko bisaba ukwizera kuva mu vyuzi kugira uje mu vyo utazi. Atari abantu b'ukwizera ntushobora gukurikira inzira y'Imana ngo wemere kujana n'Imana kiretse ufise ukwizera mu mutima wawe. Uno munsi muri kino gitondo ndasenga ngo Imana itwongere ukwizera ko gutandukana n'ivyo tugomba gutandukana navyo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Aha hantu Imana yavanye Abrahamu ni hahantu umuntu abakunda, ni wacu, ni mu vyacu, ni mu byo dukunda, ni mu byo tumenyereye. Aha muri mwebwe mwese mwicaye hano muri kino gitondo ndababaza iki kibazo: wemera nde? Ushaka gusa nande? Ushaka kubaho nkande? Wemera nde? Ushaka gusa nande? Ushaka kubaho nkande? Nabahe bantu iyo babonye ingene babayeho wumva uri kurabaminiya? Nabahe bantu iyo barenganye uca wumva ngo ese iyo mera nkawe? Ni hehe hantu wumva ushaka kuba? Ni hehe hantu wumva ushaka gushika? Iyo ubonye ico waminiya uca umenya iwanyu ahariho. Mpora mbona mu buzima bw'ukuba uri umupasiteri, mu buzima bw'umupasiteri urabona ingene abantu bahinduka. Mu buzima bw'umupasiteri urashobora kubona abantu ukabamenya mu rusengero bakiri bato, ataho barishikana, bakenye, ariko batangura kumera nk'abateye imbere ugaca ubona bariko barahinduka. Ntibahinduke baba beza, bagahinduka baba babi. Ariko iyo ariko arahinduka aba mubi, yiga kunywa imivinyo, umuvinyo uraharawe i Bujumbura. Yiga guhonja umugore wa kabiri, aha nyene babuze ngaha mu rusengero turi kumwe, canke umugabo wa kabiri, ugaca usanga impande yawe urafise abandi bantu babayeho uko, nawe ukumva umengo uti why not? Kandi hejuru ugaca uvuga ngo hariho ubuntu bw'Imana. Burya iyo mubonye umuntu mu ngeso mbi, si uko abaye mubi ujya munsi, vyamye bimurimwo ariko abiburira akaryo. Vyamye bimukaranga, bimuturirira indani, agakiza kakamufata, ariko aratebera avuga ngo toka nanaka ugaca ukorekisiona abakijijwe bose musangiye igafe, agaca bari bo bakwenspira, ugaca uca imigozi n'iminyororo. Pourquoi? Kuko naho ukijijwe hariho ahantu utavuye. Kera narabashoke n'ibintu nshobora kumva abantu barimwo, ariko Imana yarakomeje umutima wanje sinkibashoke, ahubwo bimbera akaryo kuko ubona ingene uwo muntu yari asanzwe ameze, naho yaragwaye ubu bishizwa habona, ariko niko yari asanzwe ari. Nico gituma biri important kuba sûr ko muri abantu bubohotse mu myaka yanyu yo kujana n'Imana. Kubohoka biri important, kubohoka n'ivy'agaciro, kubohoka biri urgent, kubohoka birihutirwa, si ivyo kuhoporta, si ivyo gucereza, si projet à long terme. Kubohoka birimo urgence. Urakeneye kubohoka kuko utabohotse uyu munsi, igihe kigiye kuza umwansi akwexpose, ashira habona umutaha afise mu buzima bwawe. Twese mu buzima turafise aba model, turafise abantu twemera. Nico gituma mubona niyo umuntu aronse akazi gashasha canke aronse promotion, ushobora kumva hinduye ingene avuga, ugasanga ariho aravuga nk'umurapere nk'uku kwanje, ariko atangura kuvuga ngurumva iyo none kuko asigaye avuga gutya. Oya, ntasigaye avuga gutyo, yamye avuga kujya, ariko ijwi ntijyari bwaje hanze. Umviriza, ubishake ntubishake,
icahishijwe cose kizoshigwa habona, uzomenyekana uwo uriwe nimba utari kurabohoka kuri uno munsi. Iki nico catuma Imana iza mu buzima bwa Abrahamu ikavuga ati va, sinshobora gukorana nawe ibintu birebire utanyeretse ko ushobora kuva. Ngiye kukwereka igihugu nzogutwaramo, mfise umugambi wo kukugira munini. Umanutse kuri iyi mirongo naho tutayisomye, Imana imubwira ingene igiye kumugira isoko ry'umugisha ku mahanga. Imana imubwira ingene izomugira ihanga rininiya. Ariko ivyo byose Imana igomba gukora mu buzima bwiwe, igomba d'abord kumuvana. Munyemerere uno munsi ndakubwire ngo nimba wirabura ukaba ufise projet yo kuba inzobe, ukaba utanguye kwisiga amavuta, bihagarike. Kuko ugomba gushika ahantu umenya yuko ubwiza bwawe butari mu kugira couleur nk'iyanje. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ugomba kwiyakira. Yesu ashimwe cyane. Ugomba kwikunda ukuri. Bwana sifiwe sana. Ugomba kuva muri iyo myiyumvire ya colonisation na television n'amafilme yakumvishije yuko umuntu mwiza ari inzobe. Mu vy'Imana ituvanamwo ni forme de pensée, n'uburyo bw'imyiyumvire ipfuye tugira muri twebwe, ariko Imana yaza kugusanga mu buzima bwawe ikavuga ngo va. Hari igihe abakristo bamara iminsi bumva aho abandi bantu bose baja, aho abapagani bateramira, ahantu nyene n'ahantu habi hari pire. Umuntu w'umukristo akumva umenga yarasizwe. Hari igihe abakristo bumva umenga n'abantu b'inguna, b'ibipeiza, batazi kizungu. Rimwe bagaca bumva umenga aho abandi bahora baja, gaca bagenda. Nibaze ko niyo bashitse harahakwa kubatera ubwoba, kuko nabera baba bahashitse bagaca bicara bakabona abandi bagafata selfie, bakumva ngo ni ngaha, bakumva umenga hari ibintu bakoze. Ndashaka kubwira umuntu w'Imana ntukabe complex. Haleluya. Dufise icisi ikeneye, ica amahanga yipfuza. Ntidukeneye gusa, ntidukeneye kugendera mu by'abandi. Twebwe Imana yaratwimuye. Ndashaka kubona muri kino gitondo abimuwe bari ngaha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Simpabwa agaciro naho nicara, simpabwa agaciro nabo tugendana, simpabwa agaciro nabo tuzinanye. Imviriza, Yesu yarampaye agaciro. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma aho yamvanye sinkeneye kuhasubira. Ariko rimwe iyo wakuriye mu rusengero urahakwa kuba impressione n'ivyo utabonye byo hanze. Ngenda kwibutse ngo nta kamaro ko gusubira mu vy'Imana yavanye mu Abrahamu, kuko niwe se wacu, niwe sekuru w'abizera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndanabivuge, hariho ibintu uri atasheko. Ndakubaza ikibazo mu isegonda imwe canke amasegonda abiri ucibazeko. Ni ikihe kintu wumva yuko ukibuze wosara? Ni ikihe kintu wumva yuko ugitakaje? Canke ni ikihe kintu wo kugira ko atazopfushitsemo woca ugwara malaria? Ni ikihe? Amen. Nagira mvuye ngo ni mugara amaso. Ni ikihe kintu wumva ko, mureshe terme yanyu, ni ikihe kintu wumva ngo kiratesa? Ndagishaka. Igihe Imana yabwira Abrahamu ngo va iwanyu, kuri Abrahamu nicari ikintu coroshe. Abrahamu yategeza gushira ku munzani ivyo ari karavanwamwo n'ivyo agira jemwo. Ariko ni gute woshira ku munzani ico ugira ujemwo kandi utakizi? Kuko kenshi dukunda ico dufise kandi bikatugora gukurikira Imana uko iyo ishaka ko tuyikurikira. Ariko batinya kuyikurikira ukumva uri muri security mu vyuzi umenyereye, kuko warabihonjeje ko urazi ivyo ari byo, urazi ubuzima bwawe, urazi kivamwo, ukumva ntushobora kurekura. Ego turakunda Imana ariko ntidushaka kuva iwacu. Ndashaka kubwira uno munsi muri kino gitondo,
yuko umugambi w'Imana ku buzima bwawe uri excellent. Iyo nkoresheje iri jambo excellence cyangwa iri jambo rivuga ngo ubwiza buhanitse, ubwiza burengeye, iyo mvuze iri jambo excellence shaka kuvuga ngo umugambi w'Imana uri meilleur kurusha umugambi wewe wifiseko cyangwa umugambi abavyeyi bagufiseko. Nukuvuga ngo mwese mukeneye kwidekuvura mu cimviro c'Imana no mu mugambi w'Imana. Ariko kugira ngo urwo rugendo urugire ntushobora kurubangikanya n'ivyo wahoramo. Uno munsi muri kino gitondo ndiko nabwira abantu bakijijwe ariko baguma bumva badashaka kuva aho bari. Baguma bumva umenga ndakunda Imana reka ngende gato ariko no ngaha reka ngumizemo akaguru reka garde contact. Ndaje kubwira ngo ntibishoboka kutera imigeri ibiri, ntibishoboka kuba ahantu babiri, ntushobora kuba divize, ntibashobora kukumanyuramo umupanga ngo existe uri babiri, wowe uri umwe. Ariko kugira ngo ushobore kuva hamwe ugende mu mugambi w'Imana utanasobanukiwe neza ikungene ungana, birasaba kwizera. Navuze ngo kwizera, vuga uti kwizera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndagomba kugusomera ikintu kimwe kuri Abrahamu. Mu Baheburayo igice ca 11 ku murongo w'icenda hatubwira ngo iki? Abaheburayo igice ca 11 ku murongo w'icenda. Ukwizera niko kwatumye aba inyambukira mu gihugu yasezeraniwe nk'ikitari iciwe, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo abaraganywe nawe ivyo vyasezeranywe. Yesu ashimwe cyane. Ukwizera niko kwatumye aba mu gihugu nk'inyambukira akaba munsi y'amahema. Ukwizera igihe Abrahamu yitaba umuhamagaro w'Imana agasohoka akava iwabo, Bibiliya ivuga ngo Imana yamutwaye mu vyo yamusezeranye, ariko Imana ibimutwaramo nk'inyambukira. Nukuvuga ngo Abrahamu yaritavye umuhamagaro, ariko Abrahamu Imana ntiyigeze imuha guposeda, Imana ntiyigeze imuha ayo masezerano kuyagira ayiwe ngo yicaremwo, ariko Bibiliya ivuga ngo yabaye mu gihugu c'isezerano ariko akibamo nk'inyambukira. Ndashaka ndababwire uno munsi muri kino gitondo ico kwizera rimwe na rimwe kuri tudakunda kuvuga. Nukuvuga ngo Abrahamu yabaye mu kibanza c'amasezerano, ariko Imana imupermeta kukibamwo, ariko ntiyakibamwo nk'uwagishitsemwo, ariko akibamwo nk'umu étrange. Haleluya. Ariko still arakibamwo. Yarekuye icazi, raba n'ico Imana imutwayemo ntikimuhaye ngo agiposede totalement, akibayemwo nk'umunyamahanga, nk'inyambukira. Haleluya. Amen. Ngo yubaka amahema, ngo abaho hantu we n'uruvyaro rwiwe, abanamwo na Isaka, abanamwo na Yakobo, nukuvuga kushika ku muzukuru babaye muri ayo mahema, bahaba araba étrange, ariko aho hantu bari batuye, aho hantu baba niho Imana yabasezeraniye. Ariko bose uko ari batatu bahabaye nk'abashitsi, bahabana bose barindiriye amasezerano. Bisobanura ngo mu yandi majambo barashishikaye gukurikira Imana nubwo ico yabasezeraniye kitashotse gishika buno nyene, ariko bashishikaye kuba muri kijya gihugu c'amahanga muri conditions zitoroshe, ariko kubwo kwizera bashoboka kandi bashobozwa kuhaba bitoroshe, ariko bahaba badashigikiwe na confort iri semblable n'iwabo, ariko bahaba batari confortable, ariko baruhukiye mw'isezerano. Umurongo ukurikira w'icumi uravuga ngo, ku murongo wa 10 niwo ukurikira havuga ngo iki? Kuko yararorereye ca gisagara cubatswe ku mushinge. Kuko yararorereye ca gisagara cubatswe ku mushinge, umugezi n'umwubatsi waco, umugezi n'umwubatsi waco ni Imana. Nukuvuga mu yandi majambo, Imana yahaye Abrahamu isezerano ngo nzoguha igihugu, kandi ico gihugu kizoba icawe n'ic'uruvyaro rwawe. Ariko mu gihe Imana itaragiha Abrahamu ngo agishike ko akimaterialize, Bibiliya ivuga ngo Abrahamu aba mu gihugu nk'umunyamahanga, ngo kuko yararorereye.
ni ukuvuga ngo Aburahamu yari ageze mu rugezo rwo kwizera Imana ku buryo ukwizera kw'iwe Imana ntikwari kugihagaze ku kuronka Isirayeli canke guhabwa Yerusalemu, ariko ukwizera kwa Aburahamu kwageze ku rugezo aho yari arindiriye ngo igisagara, Yesu ashimwe cyane, ngo kandi ico gisagara ngo l'architecte canke umubatsi wacu ngo ni Imana, kandi cubatswe ku mushinge washinzwe n'Imana, iryo ni ijuru. Ni ukuvuga ngo Imana yatumye Aburahamu yabandona ibintu bifatika, imutwara kurindira isezerano ry'igihugu, ariko itaramuha n'igihugu. Aburahamu ngo wewe arengera kwizera Isirayeli, ahubwo yizera yuko Imana izogira gute, hariho umuji ari wo twita ijuru uri kurubakwa na Kristo, kandi Kristo niwe architecte. Aburahamu yizera yuko ico gisagara c'Imana izomuha en héritage. Kenshi iyo turiko turavuga umugisha wa Aburahamu tuwufatanya na lo materiel, ariko ngira ndababwire yuko Aburahamu ngaho Imana yamutandukanije n'ibifatika, ibanza kumutwara muri transition, ahubwo Aburahamu ashika n'ahantu yizera ijuru. Igihe Yohani Batista ariko aravuga ubutumwa, Bibiliya ivuga ngo bamwita Yohana Umubatirizi, yavugira mu bugaragwa. Iri jambo ubugaragwa, aho Yohani Batista yakoreye ministeri yiwe, rinasobanura igihe Isirayeli yari irimo. Mu gihe cya Yohani Batista, Isirayeli yari mu gihe c'ubugararije no kutumva ijwi ry'Imana. Isirayeli yari mu gihe ca rebellion, Imana iriko irabahanisha Abaroma. Nico gituma n'igihe Yesu yavuka bibaza ko aje kubatabara Abaroma kuko bari bamerewe nabi. Ariko Yohani Batista tumwita umukozi wo mu bugaragwa, kuko spirituellement Isirayeli yari mu bugaragwa. Ubu bugaragwa bwagaragazwa n'iki? Ubugaragwa bwagaragazwa na rebellion no kugarariza Imana, ku buryo message Jean Baptiste yari afise nta kindi yari ikwiye gukora atari kumukwegera ko bamuca umutwe, kuko abantu ntibari bari prêt, abantu ntibari biteguye kumva iciyumviro c'Imana. Ubugaragwa mu buzima bwawe ni igihe cyose wowe utiteguriye kumva icyo Imana iriko irakubarira. Ni igihe cyose icyo Imana iriko irakubwira wumva wogipinga, kuko wowe uri atashe ku kindi ciyumviro gitandukanye n'iciyumviro c'Imana. Uyu munsi biragoye gatoya kuvuga ibyo ndiko ndavuga, kandi ndiko ndabandanya kuvuga, kuko muri kino gihe turimo gisa n'igihe c'ubugaragwa, gisa n'igihe abantu badashaka kumva icyo Imana iriko iravuga, gisa n'igihe abantu bafise ubutumwa bashaka kwakira n'ubutumwa bashaka kwemera, gisa n'igihe abantu bashaka gukunda Imana ariko bakaguma bari wabo, ariko ntibihindura iciyumviro c'Imana. Imana izakubwira umunsi muri kino gitondo, va muri ubwo buzima, va muri iyo style de vie, va muri ivyo bintu urimo, va muri iyo centre d'intérêt itariyo, kuko Imana igomba kudeplaça ico no kwita centre d'intérêt. Imana igomba ikwimurira ahandi hantu. Imana igomba kuguha iciyumviro kiruta ivyo wowe urimo. Imana igomba gutwara ubuzima bwawe mu mugambi uruta umugambi wowe wamaze kwishiramwo. Imana igomba kukuvana mu myiyumvire y'abandi igutware mu vyiyumviro vyayo. Hariho movement iriko iraba, hariho abantu Imana iriko iradeplaça, hariho abantu Imana iriko irimura, hariho abantu Imana iriko iravana ahantu hamwe n'abajana ahandi. Na Aburahamu Imana ikimubarira ntiyashotse asohoka, ariko kandi yaratevye aratahura yuko akwiye gusohoka, kuko yarakundishijwe mu mutima wiwe umugambi w'Imana kurusha uko yakunda iwabo. Ndaje kubwira munsi muri kino gitondo, ntushobora gukurikira Imana, ntushobora kunywana na Kristo ukishaka kuguma muri comfort yawe no mu byo wewe wiyubakiye no mu byo wamenyereye. Ariko abantu Imana iriko irahagurutsa, generation Imana igiye guhagurutsa, n'abantu bari prêt kwikorera ibirago vyabo bakamuvinga bakagenda ahandi hantu, aho wowe ufise ibibazo vyinshi ariko parafa ukareponda ku muhamagaro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Usomye Matayo igice ca 13 ku murongo wa 44 n'umurongo wa 45. Matthieu 13 verset 44. Havuga ngo ubwami bwo mwijuru busa, ubwami bwo mwijuru busa n'inzahabu zanyegejwe mu itongo, n'inzahabu zanyegejwe mu itongo. Umuntu yazubutseko, umuntu amaze kuzubukako arazihisha, aragenda umunezero mu munezero umutera gushora ivyo afise vyose, umutera gushora ivyo afise
vyose agura iryo tongo. agura iryo tongo. Stop. Uyu muntu amaze guhishurwa, uwo ni Yesu yavuze iri jambo. Ubwami bw'Imana bumeze nk'umuntu yavumbuye atora inzahabu mu itongo. Amaze gutora inzahabu mu itongo, uyu muntu aca aravuga ati ntibishoboka, sinshobora kumara n'umunsi n'umwe, sinshobora kumara ukwezi aho nahora. Umviriza, umuntu yahishuriwe Kristo aba ari umuntu yiteguriye kudandaza ibyo yahorana, kuko icyo ahishuriwe kiraruta ibyo yahoramo. Rero iyo tubona umuntu adashobora kudandaza canke agaruka ku byo yadandaje kera, ni ukuvuga ko yagize isanganya mu buryo bw'impwemu. Amaso yiwe y'impwemu yacitse, yahumbye ku buryo adashobora kumenya ubutunzi buri aha hantu, ku buryo agarutse ku cyo yagurishije canke ashatse kubigumana byose. Umviriza, uwahishuriwe Kristo ntashobora gukombina ubuzima bubiri. Uwahishuriwe Kristo ntashobora kugira mode de vie zibiri, ntashobora kugira lifestyle zibiri, ntashobora kunezereza abo mu isi ngo anezereze n'abo mu rushengero. Ntushobora kutunezereza twese. Bamwe bazogupersecuta, ariko ugomba guhitamo abutakaza baribo. Ariko twese ntidushobora kuryohererwa. Unareke no kuvuga ngo nahora nza gusenga ngo basigaye bamvuga. Reka nakubwire, bazokuvuga nyene kubera ibihari biravugwa nyene. Yesu ashimwe cyane. Reka kwigira umu victime. Aho uvuye hose, ico urekuye cose n'ico ufashe, uzoronka abakunzi n'abansi, uzoronka abafana n'abatarabafana, kubera nta muntu ashobora kugira ubuzima bubiri, kandi nta muntu ashobora guhimbara abantu babiri. Nta muntu ashobora guhimbara Kristo ngo ahimbare na Satani. Bishoboka. Ndaje kubwira no munsi ngo nta equilibre ishoboka muri iyo sense. Uyu muntu amaze kuvumbura inzahabu, ibanga yabonye, Bibiliya ivuga ngo yaciye azifuka arazinyegeza. Iri niyo defo yiwe quand. Ariko ndaje kugira ngo Yesu twebwe twamenye ntidushobora kumunyegeza, kuko uyu muntu yabinyegeje kuko zari ressources ziri limite. Ifare kwa nyegeza kuko twari duke kumbure. Ariko twebwe Yesu twaronse ndushobora kumunyegeza, turamubwira abandi kuko afise ressources ziri infini. Ububiko bwiwe ntibuhera kandi ntibugabanuka. Nico gituma turamuvuga, mwese mukinjiramwo, mwese mu bubiko bwiwe arafise ibyo kubagirira neza n'ibyo kubahaza. Ariko Bibiliya ivuga ngo uyu muntu ngo acaranyegeza, acarasubira mu bandi aho asanzwe amenyereye, aho hari abanyeshuri biganye, aho hari abajambo bo ku kazi, aho hari abagenzi bakuranye mu quartier, aho hari abantu bakinanye biare n'abakinanye ntumbaze rudo. Acaravuga ati je renonce. Ndi sûr ko bajya abantu batamutahuye, ariko yavuze gute? Je renonce. Kubera iki? Kuko ico yahishuriwe kiri beta kurusha ico atakaje. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi ivy'Imana byabaye populaire. Uyu munsi ivy'Imana byabaye à la mode. Ariko si kubera usengera ngaha muri Life Center twokwemeza yuko wadandaje. Ariko hari abantu bari ngaha Imana ikirahamagarira kudandaza. Imana ikiraguhamagarira kurekura. Imana ikiraguhamagarira gutakaza. Haleluya. Inyungu zimwe kubera izindi nyungu ziri excellent. Haleluya. Yongera kandi aravuga ku murongo wa 15 ati ubwami bw'Imana. Ku murongo wa 15 nyene 45. Kandi ubwami bwo mwijuru, busa n'umudandaza arondera imaragarita nziza. Abonye imaragarita imwe y'igiciro kinini, amaze kwibona ku isoko akabona igugwa $3 million, aragenda acagenda. Stop. Acagenda. Ntibishoboka ko akora ikindi kintu. Acagenda. Agenda hehe? Aragenda agashora ibyo afise byose, agasubira iwiwe, akava iwabo, agasubira iwabo, agakolekta ibyo afise byose. Akabwira madamu we ngo manura ijya tablo, akabwira mudamu we ati zana imfunguruzo zijya modoka, akabwira madamu ati nzanira titre de propriété zana. Uravyumva? Egeranya biteye kurangaha, biteye kuri 900,000, ndacakeneye uyu ayandi igirindi jana. Akavida les poches,
agatakaza ikintu cyose afise nk'inyungu, akarekura ikintu cyose afise nk'inyungu, kubera ko imenga ariko arahomba, kubera ko ababanyi babona umenga ariko arahomba, kubera ko abantu bibaza ko yasaze. Ego mu maso y'abatizera asa n'uwasaze, ariko mu maso y'abizera yavumbuye Margarita kandi ifise igiciro. Antire aronse igiciro cayo, aradandaza byose kugira ngo aze kwa Kerisa. Iki nico Yesu yavuze ngo ubwami bw'Imana buri semblable, ubwami bw'Imana busa. Si Mose yabivuze, haleluya, si Yesaya yabivuze, si Paulo yabivuze, ni Yesu yabivuze, abwira abantu bariko baramwumviriza, avuga ngo ubwami bw'Imana. Mu yandi majambo, Yesu yariko aratwereka igicapo c'umuntu yahishuriye ubwami bw'Imana, ikizomubamenyesha. Yamaze kumvumbura jewe, igikurikira kigira kabiri muzomubona ko azoja kudandaza. Abadandaji muri ngaha, Yesu ashimwe ca. Wowe mwese muri abadandaji, sinavuze abakomeresa, abadandaji bari ngaha, Yesu ashimwe ca. Barizo mwishantu ni iki uri kurarekura kubera wabonye Yesu. Hariho n'utokubaza kuko nta nica ariko aradandaza. Akubaze gute? Acaguma ndabaje kuko imunda ndegana no kwinyegeza. Bazomwicaye nti wowe uri kurekura iki? Ni igikuri kurarekura kubera Yesu. Ni igiki uri kuratakaza kubera Yesu. Nihe centre d'intérêt uri kura muvinga uvamo kubera Yesu. Warubizi mu myaka iheze muri Amerika kuri Obama, abanyamerika muri politike yabo barageze ahantu baravuga bati Europe, Uburayi burimo amahoro. Ibihugu by'Abarabu nka za Afghanistan n'ibiki bafise intambara zidahera. Rero tugomba guhindura centre d'intérêt yacu kugira ngo naho ifaranga ryacu rija hahinduke. Ugomba kumenya ikigutwara umutima nukirabire mu madepense yawe. Udufaranga duke uronka udushira muke. Ibi birashobora kubera indicateur ya centre d'intérêt yawe. Nimba uyu munsi wicaye ngaha ufise amadeni y'impuzu, ufata impuzu zirengera amafaranga wowe ufise, impuzu ni wanyu, niyo mana yawe, niho Imana igomba kukudetasha kugira ngo wige guhindura impuzu imwe, ariko ntibagutuke hanze ngo urakajya amadeni kubera impuzu. Wewe intahe yawe iri important kurusha ingene wambaye. Kandi nimba wambariye ku bitutsi n'imyidogo y'abadandaji babuza amafaranga ngo bagure $1 baje kurangura kubera wewe, vraiment, je suis désolé, nuroyitahura ico rico. Bujumbura Yesu ashimwe. Navuze ngo Bujumbura Yesu ashimwe. Abanyamerika baradesize bati twebwe ubunya focus yacu canke centre d'intérêt yacu iri muri Asie. Uravyumva, iri muri Asie, iri mu gace ka Asia. Rero kuko turi muri competition n'Ubushinwa, reka twege tugabanya amafaranga dushira muri Iraq, tuvana amafaranga dushira muri Afghanistan. Reka tuvana amafaranga yacu agenda mu ngwano muri utwo duce, twe dutangure kwitegurira guhangana na Chine. Nico gituma amaporte avion yabo, amabato atwara indege yuzuye muri Pacifique, sivyo? Nigo rubuga rushasha rw'intambara, niho ubutunzi buri Orient. Kuko bari muri competition, ariko naho ari première puissance mondiale, ntibashobora kuba hose à la fois. Bategezwa kwiga ingene baderokariza, bakaja kwikonsantra ku mukeba wabo ariwe Chine, bakagira ubucuti na Japon, bakagira ubucuti na Korea du Sud, bakagira ubucuti na Taiwan, bakagira ubucuti na za Vietnam buhoro buhoro buri timide, bakagira ubucuti n'utundi tuyire za Australia, hajya hose kugira ngo basatire Ubushinwa babumerere nabi. Ariko aho onya hacitse centre d'intérêt yabo, nukuvuga ngo politike yabo, diplomasi yabo, amafaranga yabo bayatwaraho. Bakava ahandi, bakava mu ngwano zidakenewe, bakavuga ati vana abasirikare muri Afghanistan, izindi ntambara zidahera, ariko twifokariza ahantu hamwe. Ekonomi yacu ntimeze neza, reka dukonsantre uburyo bwacu ahantu hamwe. Nico gituma mubona mu gihe ca Trump, ndiko ndavuga geopolitique ngo yamutahure. Nico gituma mubona mu gihe ca Trump abanyamerika bagize gute, bakuyeho ibintu
Trump agatangura gushira pression ku ba Européens akababwira ngo nimugabanye nimuzana amafaranga yo muri OTAN mugomba guparticipa imyaka twafinanshije OTAN nk'abanyamerika tugomba kuyigabanya namwege muzana amafaranga mukotize cotisation mudatanga turahagaritse kuzibatangira kuko twebwe objectif yacu ntikiri Europe objectif yacu ni Asie hadutwara amafaranga menshi. Umuntu wese ahinduye centre d'intérêt nukuvuga ngo ahinduye ingene y'orienta dépenses ziwe. Na Amerika rutura ni guki bigenza ndetse wewe Yesu ashimwe cyane haleluya ugishora kubaho ubuzima bwose bubiri ngiye ngo iyi profesi ndaguhaye uzotabuka. Nukuri sindi prophète du malheur ariko ntushobora kumena ubuzima ntushobora kwikosantra ku bintu byose halafu ntushobora kumenya abanyabujumbura baraye bashwanye n'abaguze imiduga mishasha nabo batsinzu zishasha n'ibihuha byinshi by'ivyo baguze utazi n'amafaranga bafise kuri konte ntidushobora kwiyokipa ivyo bintu kandi ngo twiyokipe na croissance yacu twumva ico Imana itubwira tuniyokipe no muhamagaro wacu nibishoboka. Navuze ngo bujumbura Yesu ashimwe Yesu ashimwe nta capacité ufise yo kujera ibintu byinshi ndaguhebuje nimba unibaza kuyifise nico gituma ukura uri disperse kandi ugakura ufise ingorane nyinshi n'ibigwara bikaza kuko uri kuramena visibili zidashobora kubangikanywa kandi ngenda kubwire ngo à la longue uzohohotera muri iyo migenderanire uzohohotera Kristo. Abrahamu yavuye muri luxe, Abrahamu yavuye muri confort. Imana imubwira ngo uzokwereka igihugu, Imana irakimwereka ariko Abrahamu asanga ico gihugu gifise abandi bakiganza. Abrahamu no guhamba umugore wiwe yarinze kugura itongo. Mana ni gute wowe unyimuye ukanzana mu gihugu c'isezerano kandi ntunakime? Ariko Abrahamu amaze kubona ko Imana itamuhaye guposeda ico gihugu ngo Abrahamu ngo ashira amaso ku gisagara gikomeye ciza ari ryo juru kiriko kirubakwa n'Imana kandi Imana niyo architecte mu kurindira yuko Imana ishitsa ibiri terrestre ashira amaso yiwe ku biri eternel kuva igihe kidashira nivyo yashize kwa amaso yizera ibiri excellent bimutuma yihanganira kuba arahabwa ibiri temporaire. Iyo turiko turavuga ba Abrahamu tukavuga abantu ukwizera ubutumwa bwo muri inyo myaka bushaka kubihatasha na materiel. Sindiko navuga ngo ni materiel kuko Abrahamu Imana yamuvanye mu bintu yarabifise ariko yarabimuvanyemo arabireka agenda muri aventure ariko muri iyo aventure yarazi ko Imana ikiramwubaka mu mugabo atari umugabo gusa w'umunyamugisha ariko nzokugira isoko ry'umugisha ku mahanga. Iyo Imana iduhamagarira ibiri plus excellent kurusha ibyo twari turimo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Amina. Amen. Amina. Reka ndabihera akandi ka information. Urabona satellite? Hari amasatelite hejuru y'imitwe yacu. Hari amasatelite arenga ibihumbi 10. Nce nshiramwo nizapfuye zikamanyagurika kuko zifise durée de vie ntoya zamanyagurikiye mu kirere ziguruka hejuru yacu birashika 29000. Ariko ngenda kugira ikintu kimwe kuri satellite. Satellite hari amasatelite agurukira hejuru y'isi gatoya ataduga cane ayo onya abari ku birometero nk'amajana 2 kugeza ku birometero 2000. Izo ni satellite bita izigendera hafi. Hakabaho na satellite zigendera hagati na hagati, izo ziva ku 2000 by'ibirometero gushika ku 3000 by'ibirometero. Hakabaho na satellite zo hejuru cyane zigendera hirya y'ibirometero 36,000 36000 km. Izi satellite zose ibihumbi ziduhagaze hejuru y'imitwe tamufata yuko ngaha mwebwe live center ingene mwicaye ha masatellite arabaruta ubwinshi uko twicaye haraturuta ubwinshi ca wimvira ingene zingana hindukira abantu bakwicaye imbere n'inyuma uraba ingene zingana kuravyumva rero nabicaye muri balcon hari. Yesu ashimwe cyane. Abo muri balcon nyumunyereke ko munyumva mutariko muratera inkuru. Yesu ashimwe. Bajya abantu ntibanyumva vraiment. Protocole gena mugire bajya abantu ko bari mwirigara rirahagaritswe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Junior mwambye bariho bafri iri hariya hejuru kuko hariho bafri bajya abantu ko batanyumva bajya abantu muri balcon. Yesu ashimwe.
muri chantier sashim. Haleluya. Izi satelite rero nariko ndababarira zifata ama information. Ariko satelite nahari satelite zimwe zifata ibijanye na meteo, ziraturabira amashamba, amazi, zikabona ibiza bigira bibe, zikatubwira ibihuhusi bigira bize. Nukuvuga ngo hari amasatelite ajejwe ivya environnement, hakabaho n'amasatelite ajejwe ivya telecommunication. Ayo onya ajejwe ivyo gutuma tumanako amakuru, amatelefone yacu n'amateleviziyo n'ibindi. Nizo satelite zindi zigira kabiri. Hakabaho n'izindi satelite ziperereza zo kumenya amakuru atandukanye. Izi satelite zose zirashobora kugira gute kwideplace, ziguma zizunguruka zirideplace. Hakabaho n'izindi satelite zijejwe kuraba ikirere, kumenya ibishobora kuva mu kirere, kumenya planète Mars, explora Venus, explora Jupiter, kuraba no kugerageza kwiga utwo turere twose ikintu covamo, mbega abantu bohaba, mbega hariyo ubutaka, mbega twokurayo energy. Ariko kandi izo satelite zose ibihumbi ziri hejuru y'imitwe yacu, zose zifise uburyo zibayeho, zibeshejweho n'ama plaque solaire kugira ngo zifate imishwarara y'izuba, zishobore kuronka electricity. Ico zikora zifata ama information zikayarungika mu isi, zikayatanga mu isi, ukura vyumva ku mezi, ku gihe kanaka, zikongera zikayastoka gushika umunsi mission yazo izohera. Ariko ntushobora kubwira satelite ijejwe ivya environnement ngo uyibwire ngo iguha amakuru ajaye n'ivya amateleviziyo, kuko ntibishobora, kuko ingene iri ekipe mu gutahura ibintu bijanye n'ikirere. Nukuvuga ngo ziri ekipe bivaye na mission zifise, ariko zose ziri alimente n'izuba zikabaho. Ndagomba kuvuga ngo satelite yose irafise centre d'intérêt. Ntushobora gusaba satelite ngo iguhe information itaremewe, yaremwe kugira ngo iguhe information z'imiyaga n'ibihuhusi n'ibinyamugigima bizoza. Ejo nabonye hariho na shasha bagomba kurungika, ishobora no gusomba gushika ku masantimetero 5. Nukuvuga ngo ubu unya mu gucukura mu bihugu, gucukura ubutaka, satelite iraza ikaguha ama information y'ubutaka buri munsi ya live center, kandi ngaha nibaza ko hari inzahabu. Yesu ashimwe cyane. Amina. Bwana sifiwe sana. Hari izo ziraza zikabifotora zikabifata, nico zijejwe, ukaziriha amafaranga atagira uko angana kugira ngo ziguhe ayo ma information. Ako ntushobora kwibaza ngo none ngo kuri satelite ngo mbarira ibi, nikubwira ivyitaremewe kukubwira, kandi nayo ne kugira ngo ishobore kubandanya iguha ivyo yaremewe kukubwira, ifatira ku appareil n'amafoto n'ibikifise, kandi kugira ngo iguhe ivyo yaremewe kukubwira nuko iri connecte ku izuba, kugira ngo izuba riyatse ishishikare gukora. Ndaje kuvuga ngo nimba na satelite ifise technology iteye ubwoba idashobora kuba ahantu hose en même temps, ndaje kuvuga ngo na jewe sishobora kugira ubuzima bubiri en même temps. Sishobora kuba uw'Imana ngo nongere mbe wiki canke nongere mbe uw'isi. Ndi uw'Imana point et trait à la ligne, nakurikiye Imana. Mbega bivuga ko atamakosa nokora? No yakora, ariko amakosa sibwo buzima bwanje. Haleluya. Uwo mpamabuye make haje. Yesu ashimwe cyane. Amabuye makeya canke ubucafu buke, nshaka ubucafu. Mfata ivyondo biyori. Fata ivyondo bike. Okay. Yesu ashimwe. Bwana sifiwe sana. Mwihangane abakora isuku. Ibi vyondo ndabishiza. Si bikeye. Ni bikeye. Ako ndabishiza. Umuntu wese arabona ko hari ikintu kitari normal ngaho imbere. Umukristo yahamagawe n'Imana yejejwe, yari mu mafuti biriho macabre. Nico gituma abantu baca bakuvuga. N'abapagani bavuga ngujya ngo sumuririmbye, ngujya ngo si pasteur, ngo hesha kubera iki? Kuko biriho macabre, kuko wari uri sanctifié, washizwe mu bucafu. None no fata ubucafu nkabutwara kwiyarara ryo mu quartier mwobihomaka. Kubera iki? Kubera kuyarara kuyarara ni kuyarara. Hari destine ibi, ariko ibi bishikiye uwera
abantu bose baravuga, YouTube iravuga, haravyumva, ibimenyesha makuru biravuga, kuko hari ikintu kitari normal kibaye, nico gituma uvugwa. Kandi ntuzotangara no yararajyo critique ibi, sivyo? Kuko ryo cyumva ko ibyo birimo ari normal, ako ntivyumva ko wewe biri normal, kubera wewe warahamagawe, warahamata yo kwizigirwa. Yes, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Mpereza iyi mirongo yo muri mu Baheburayo, ku murongo mu Baheburayo aho nari nteye. Yesu ashimwe cyane. Vuga uti ntidushobora gufata byose. Yesu ashimwe. Nkuko satellite idashobora gufata amasanamu yose, na wowe hariho ibitari ibyawe muntu w'Imana muri kino gitondo ipositione muri angle y'umuhamagaro wawe. Nimba hari satellite zifata ibya meteo, Yesu ashimwe cyane, zikaba zahawe ama appareil amafoto ajaye no gufata ibya meteo, umeze nkawe wahawe ingabire zo gusengera abagwayi bagakira. Ntushobora kuba wahaye ingabire zo gusengera abagwayi bagakira hamukagenda muri poto, ariko kandi urakeneye gusa kwiconnecta ku kiruta izuba ari we Kristo, kugira ngo yarimante za ngabire zawe hamushobore gukorera Imana muri generation yawe. Ndaje kubagiraga abantu b'Imana, Abrahamu yahomvye ibifatika vy'iwabo akurikira Imana atazi ivy'imutwayemwo. Bwana sifiwe sana, kuko Abrahamu niwe sekuru w'abizera. Ukwizera kwacu kurafitaniye kukomoka kuri Abrahamu. Bwana sifiwe sana. Umviriza hasomo uyu murongo tubandanije aho twaduteye. Nico cyatumye umuntu umwe, kandi uwo yarakahise. Uyu muntu yarakahise, kahise kahise, okay, yamukwako n'isinzi nk'inyenyeri zo kwijuru, kandi nabangana n'umusenyi utoharurika uri kwisesero ry'ikiyaga. Haleluya. Uyu mugore yarakagize gute? Akaheze. Ariko kuko yari yaritavye umuhamagaro w'Imana, naho yari umukecuru akaba arakaheze. Uravyumva, akaheze iyo kitavye Imana. Hariho abantu barahiye ngo sinzopfa nkenye, nakuze nkenye, sinzopfa nkenye, agaca yibaza ko ikizokoreka cose n'igikenewe cose kugira ngo abe mu bukene azogikora, kandi ngo Imana irantahura ngo je ngo n'Imana irabizi. Ari abantu baravuga ngo n'Imana iranze. Hana yanje. Ako mubona ko Imana mwebwe twayigize umukozi wacu, kandi twe turi abakozi bayo. Uyu mukecuru naho yarakaheze nticabujije Imana yuko izikamutera kuvyara amahanga, akavyara abana bangana n'inyenyeri, akavyara abana bangana n'umukungugu wo ku kiyaga. Imana igatuma cika munini. Epoti igihe yitaba umuhamagaro yarakaheze. Ndaje kuvuga ngo niwizera Imana nibisa n'ivyaheze, Yesu ashimwe cyane, nibisa n'ibidashoboka, igihe twakurikiye Imana ya Abrahamu, Bwana sifiwe sana, ishobora kuvana mu busa bwacu. Sinkeneye kwikomprometa, sinkeneye kwivanga, sinkeneye kwicurika, sinkeneye gucika iyarara kugira ngo ngire ubuzima bwiza. Oyaye, iyo Mana nakurikiye, naho ivyanje bisa n'ivyakaheze, naho ivyanje bisa n'ibitakigarukwako, iyo Mana izongira muzima. Iyo Mana yo haleluya. Komeza umurongo ukurikira kuri verse umurongo naguhaye. Ariko noneho yo 14, abavuga batyo abavuga uko rero, abavuga batyo baba berekana yuko barondera igihugu cabo bwite. Vrema. Ari iyo baba barakumbuye ico bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Stop. Abavuga nk'uko Abrahamu yavuga, abavuga ko barindiriye igisagara Imana izobaha kandi ariyo irikiriyubakira, abavuga nk'uko biba vyerekana yuko batakiriko baragira gute, bararongera igihugu cabo. Haleluya. Ntibakiriko bararondera ibifatika. Ibifatika, Yesu ashimwe cyane. Hari umuntu avuga ngo pastor ngo turashaka mutubwire ibifatika. Nta bantu bavuga ibifatika nkatwe. Yesu ashimwe cyane. Ariko ngo iyaba Yesu ashimwe cyane barondera igihugu cabo, iyaba bavuye iyo bava kugira ngo baje kurondera ibintu, vuga uti ibintu. Je nico gituma biba ndi contre ya message ya prosperite, kuko ni kinyoma. Prosperite si message yo muri evangile.
Yesu wenyine muri evanjiri yaravuze ngo aboro muzokwama. Ninde yabivuze? Rero twese ntituzaba miliyoneri. Vuga ngo amen. Hari abatavuze vuga ngo amen. Yesu ashimwe cyane. Ngo abavuga uko, abameze uko, baba berekana ko batari ko bararondera igihugu cyabo bwite, ariko umurongo ukurikira siko. Ariko ngo bari bashize amaso, haleluya, iyo bari kuba gishize amaso ku byo bahoramwo, bari kuba barabisubiriyemo. iyo baba barakumbuye, iyo aba barakumbuye aho bahora, abo ni bande? Aha turiko tuvuga Abrahamu yavuye muri zone, yavuye muri comfort, agenda muri aventure n'Imana. Ariko Bibiliya yavuze ngo iyo aba yarakumbuye iyo yahora, yari kuba yarashoboye gusubirayo. Erega nidukijijwe kandi nidukurikira Imana kuko twabuze iyo tuja, n'ibyo abandi barimwo bita umuyondi w'isi, natwe twobigendamwo. Ariko igituma tutabikumbuye nuko dufise amaso yacu ku kindi gihugu. Yesu ashimwe cyane. Dufise amaso yacu ku bindi bintu biruta ibyo twavuyemo kuba vyiza. Ano kenka sinosubirayo, nopfuma mpombera aha. Hari umuntu yatubwiye ngo niyapfa ngo baze bandike kumva yiwe ngo napfuye ndumukene kubera nakurikiye Yesu. Ariko uwo muntu ariko aravuga ngo sinzopfa ndabivuyemo. Kubera iki? Kuko uwo twakurikiye abinyarutsa abitevya, ariko twaramukurikiye ntidusubira inyuma kandi ntitunakumbuye. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ni bande badakumbuye aho bahora? Si uguca bugufi ni munyereka amaboko yanyu nimba mutahakumbuye, kuko nutanaduza n'ukuboko kuri sisi. Haleluya, haleluya. Wazigene nahora ntaha, yo wazigene nahora ntaha, nkararandagira javero, nkararandahwa. Wazigene ndaryama igitanda kikazunguruka kikazunguruka kikazunguruka, apana kuzunguruka bisanzwe, kikazunguruka kikazunguruka igitanda. Aho nanyoye nanje nabaye nk'abandi. Ariko kandi nataha nkagira carver. Urazigene nataha nkasanga abanyugaranye, nkaduga haruguru ku kabare, nkafatanye udutabure tutandatu tureha n'uburebure bwanje, nkaryama nkarindira ko iwacu banyugururira mu gatondo, imibi kandira mu kabare, imbwa zikaza kumfyeta zije kurondera amaprochette yasigaye. Wowe umbwira ngo hari ibintu wavumbuye, ngo hari ahantu wicara. Yo umviriza, twarasohotse. Uzokompoza indirimbo ivuga ngo twarasohotse. Yesu ashimwe cyane. Kandi turi fier ko twasohotse. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bamwe muri mwebwe mwasohoka ijoro ryose kurondera akamego k'itabi kari karababoshe. Uwo munsi muridegembya. None ninde yo gutwenga wowe ufise umwidegembyo kandi wowe wategekwa n'imyotsi wowe bitagutegeka? Ninde yo complexa uyundi? Ninde yo tumuyundi yumva umenga ari jene? Aho mugenda nyine nka bintu by'ibikizwe nyine byagowe, uravyuma mukageza rukoreka mu mudakijijwe cyane, mugeza kwigira abajo. Twe ntiturabajo, turabajo. Shaka udufate nk'abavutse muri rimwe. Ego ubujuju buri assume ubwo utubona ko kuko twarasohotse. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umviriza igene bavuga ku murongo wa 16. ariko noneho barifuza igihugu kirushirije kuba ciza, nico mwijuru. Nico gituma Imana itamaramazwa no kwitwa Imana yabo, kuko yabateguriye igisagara. Haleluya. Kuko yabateguriye igisagara. Imana ntifise isoni yo kwitwa Imana yanje. Iri fier, iravuga ngo raba umwana wanje nkunda akampimbara. Ntifise isoni. Hariho umwana ubwira abavyeyi, twaregeze kuba dufasha abantu banywa heroine muri 1994. Twaragenda tukabatora mwibarabara tukaja kubafasha kugira bahebe heroine. Ariko kuko twaraba jeune, twaragenda gukomunika abavyeyi babo tukavuga ati naka reka nivugire wakijijwe afise témoignage. Pose
twaramutwaye ari muri centre yacu turiko turamufasha. Abavyeyi baratwugarira ko imiryango, genda aje ashaka ataka ujya ntakiri umwana wanje. Undi mwana w'umukobwa aratubwiye afise 16 ans baja guhamba nyina, ntiyagiye guhamba nyina ngo niko nashimama pale ku Prince Regent, naona bana beba cercueil ya mama, nilikuwa niko holo nikaona mama banamubeba sikoenda kuanterema. Undi aradutera ibrage, nariko ndamanuka ngaha kwijabe haraba kaburimbo ryaciri, igise kiramfata, abagenzi banshira mu nkorofani bagenda barasuguma inkorofani, nanje nkaduga akana gaca karavuka, inkorofani bariko barayirukansa ngo kavukiye kuri niveau yo kuri Eglise Vivante ngo kwa David injoka rizarikiwa, uravuga kakazarikiwa. Uwundi ngo nariko ndavyara akana kaja muri horo kakenera heroine gaca karapfa. Nayo ma histoire. Abo bana bose twaraja kuri abavyeyi babo tukababwira ngo twamutwaye, nta muvyeyi numwe yarakeneye no kumva tumubwira ikintu nakimwe, sohoka bakwa no kudutera amabuye ujya suwanje. Hariho abana umuvyeyi naharabiwe anajikawusha, unamubonye muri interview kuri RTN bavuze ngo je ndi umwana wa naka, papa ca yinyegeza. Ariko Bibiliya ivuze ngaha ngo nico gituma abo bisubiramo office, nico gituma Imana itamara amazwa, Imana ntigira gute ntimara amazwa, itamara amazwa no kugira gute no kwitwa Imana yabo kuko yabateguriye igisagara, iraturindiriye. Ego turababazwa ariko iraturindiriye. Ego hari ibyo tutarafata, iraturindiriye kubera yarubatse igisagara ku bwacu. Kandi iyo tubonye nifise isoni yo kwitwa papa, ariko iri fier. Haleluya. Turabana b'Imana we, turabana b'Imana, turabana. Haleluya. Turabana b'Imana. Haleluya. Turafise ibyo twatakaje, turafise ibyo umenga twarahombye, umenga abandi badusize. Haleluya. Ariko ngo nuko nyene na Abrahamu yabaye mu mahema nk'inyambukira mu gihugu yasezeranywe, ariko Imana itarakimurekurira mu maboko. Araba haba na Isaka, haba na Yakobo, bose babaho bazi ko ari wabo, ariko Imana itahabahabaye. Ariko naho yari igitevye kuhabaha, yari kirikiranywana nabo. Ariko mu kiganiro Imana yagize nabo baratevye, bararengera Isirayeli, barengera ico gisagara, batangura kubona ca kindi Imana iri kirubaka, aba arico bashira kwa amaso. Haleluya. Kuko kiri plus excellent. Baca batahura yuko l'objet de la séparation était l'excellence. Haleluya. Je nibaza ko nahejeje. Umviriza ku murongo wa 17 Fisto. Ukwizera niko kwatumye turengana na 18. Aburahamu atanga Isaka kw'ikimazi hamwe yagezwa. Mbere uwari yarakiranye igishika amasezerano yari karatanga umwana wiwe bikinege kw'ikimazi. Yo stop. Igihe yabona ko kana kavuka akavuga ngo bienvenue mon bébé, ndakwitse Isaka, yarakiranye igishika amasezerano. Ariko ya masezerano yakiranye igishika, Imana imubwira ngo amasezerano yice. Acagira gute? Uwo yari yarabariwe ivyiwe, ngo yari yarabwiwe ivyiwe ku mwana wiwe ya wundi yavuka. Imana yari yamumubariye ko ngo kuri Isaka niho uruvyaro rwawe ruzokwitirirwa. None gamana uramunsavye? Kuko yishimiye yuko Imana Imana ishobora no kuzura abapfuye. Imana
nico catumye iyo amugarurirwa nk'uzutse. iyumvire vrema yari yizeye imana ku rugezo naho imusabye kwica umwana wiwe yari yarageze ku rugezo rwo kumenya yuko n'ibyapfuye imana ibizura. Abrahamu acika umuntu wa mbere vivant yizera resurrection, atana resurrection n'imwe irabaho, ariko yizera ngo imana naho nomuha imana n'ubundi yomungarurira. Wayi erega na kare yamumuhaye ku mugore w'umukecuru kandi karakaheze. Erega imana uravyumva nimba yampaye umwana kuri Sara n'ubu nomuzibura igisu agasubira kuba muzima. Aravuga ati nubwaza gupfa imana iramunsubiza, bituma imana y'intervene iravuga ati ntumukoreko. Ariko ndashaka kurangiza avuga ngo Abrahamu ubuzima bwiwe yisepaye nabi wabo. Ica kabiri, Abrahamu naho yisepaye nabi wabo yatwaye wakunda Loti arisepara nawe. Wa gatatu, Abrahamu yisepaye na Ishmayeli umwana akunda ariko imana irungitse. Wa kane, Abrahamu yaragiye kwisepara na Isaka, imana iramutabara. Abrahamu yabaye umugabo wa separation. Bibiliya ikamuvuga mu Bagalatiya, uravyumva yuko ari we se w'abizera wese, kuko ngo imana yamuhaye isezerano ngo amahanga yose azoherega umugisha muri wewe. Umugisha wa Abrahamu uwo dufise muri Abrahamu tumufise ko umugisha. Yesu ashimwe cyane kuko yatubereye se, data ukwizera, natwebwe duhezagirirwana nawe. Nous sommes bénis avec Abraham. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ntitugiye kwinventa la foi, ariko ndaje kubwira ngo ubutumwa bwiza ntibwaje kugira ngo life center yuzure twubake tube benshi. Ubutumwa bwaje kugira ngo ababwumvise badandaze ibyo bafise. Nimba Abrahamu yitandukanije inshuro zishika 4 kugira ngo akurikire umuhamagaro w'Imana, wewe ukeneye inshuro zingahe kugira ngo ube mu kibanza Imana irikira kurondera kubamo? Icuri kurasabwa ni gito nimba wizera. Imana ntiyari kirata Abrahamu mu mitego, Imana yari kiraforja karaktere yayo muri Abrahamu kugira ngo Abrahamu ashobore kuba ico Imana yamugeneye kuba. Nimba uri kuravuga ngo sishobora kwihanganira ibyo ndiko ndacamo nzokwicira amayira, uriko urima akaryo Imana ko kugushikana kucigomba kugushikanako. Nta na rimwe Imana isohora Abrahamu kugira ngo ize kumuhombesha. Imana isohora Abrahamu kugira ngo Abrahamu yidekuvure muri yo ingene ari munini kurusha uko yavyibaza. Uyu munsi twese duhezagiriwe muri Abrahamu, turi za nsinzi z'abantu za nyenyeri na wa mukungugu wo ku kiyaga. Ni batwebwe twavuyemo abizera tukizera nka Abrahamu. Uko niko jewe na wewe turi, kandi ntituzokora ibintu différemment nkuko sogokuru yabikoze. Ariko asanga Abrahamu ukwizera kwaramusepaye. Ndaje kubabwira ngo ukwizera c'est pas un instrument de posséder, mais la foi c'est un instrument également de séparation. Plus tard uruvyaro, ils ont possédé la nation. Ariko avant de posséder Israël, ils avaient perdu beaucoup de choses. Sinzi ko we chronologiquement bizogenda gutyo, ariko ndaje kubwira ikintu kimwe ngo ivy'Imana ikubikiye birakomeye kurusha ivyo wewe uri kurijanamo. Yigirire confiance, yemerere igutware izogushikana neza, kandi tu seras étonné n'urugezi izogushikanako, kandi ntibizogarukira kuri wowe gusa ariko n'uruvyaro. Abavyeyi muri ngaha Yesu ashimwe, mwe expose abana banyu ku vy'Imana kuko ntimuzi ico bazovamo, kandi n'indoto zimwe mwagize nibo bazozishitsa, ariko responsabilité yanyu niyo kube expose. Ejo bundi naragiye mu bana muri Sunday school, ikintu cyose nababajije abana duhejeje narabaza ngo nabahe bana, ndabaza ni bande basengana n'abavyeyi babo. Narumiwe kubona abavyeyi nzi abana babo batakirije. Bisobanura ko atamasengesho ari muhira, nta vy'Imana biri muhira, kandi biranashoboka ko mutanabazanye, baralterna canke barabacereza. Ariko reka ndakubwira ikintu kimwe, Abrahamu ya preservye uruvyaro rwiwe, aruprepara kwakira ico wewe watakiriye. 430 ans plus tard igihugu barakironse.
430 plus 40 ça fait hafi imyaka amajana 5 n'Imana yabahaye ca gihugu. None mwe muko muravyimba ngo barakuvugishije ko uzotunga ngo none ngo umwaka uraheze utaratunga. Yo 1 year. Wosanga Imana ikivuga abana bawe. Wewe urogo karanga urogo gushiraho umuriro umviriza yaco munciramwo. Wewe urogo gusegenya inkwi kugira ngo kijya kwenyegeza inkwi kugira ngo kijya kintu kibe. Yesu ashimwe cyane. Ariko icatuma umuntu nka Abrahamu ngo ashira amaso ku gihugu co mwijuru nuko Imana yari yamaze kumumvisha ko ivyo yavuze bitamuraba we gusa ariko izobikora ku mageneration. Abrahamu amaze kubona ko ibifatika atavye Imana igiye kumuha aca yiyatasha ku bidafatika abari vya kunda abari vya bona bimutuma atadeprima bimutuma adacika umusazi bimutuma adasubira aho adakumbura iyo yahora kuko yari yakundishijwe yaroye kuko yari yatahuye yuko igihugu Imana ivuga siwazokibamwo ariko acararaba agira apfe aravuga ngo ndashaka ko Isaka arongora neza kuko mu mfisi ni yahusha mariage azoba ahushije destine y'Imana aramekinga shuwa ko umwana arongoye neza n'abandi gucyo onya bagenda bamenya ko ama promesse Imana yabahaye abaruta ari aya ma generation. Iyo umuntu akuze mu mpemu ntabona utwiyiwe ariko abona n'ivy'abana. Wewe wombwira ngo abana ngo nabo bazoronka ivyabo uravyumva reka je nigirira ububandi bwanje hagarika ububandi mu izina rya Yesu Kristo. Uhoraho yakugize umugisha ku mahanga wowe urarengeye wewe uri munini uri big. Yesu ashimwe cyane. Abantu b'Imana bavuga ngo amen. Amina. Mani bahezagire umunsi mukuru mwiza wa Pasika turacanshena turacaserebra nkuko Abrahamu ya celebra resurrection natwe turacashima ico kintu gikomeye catubayeko. N'abatahezagiwe na message muhaguruke. Ntaco. Yesu ashimwe cyane. Nibaza ko na Abrahamu ivyo byabashikiye byo byaramushikiye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Navuze ngo Yesu ashimwe cyane. Ndashaka muri kino gitondo tugira isengesho rigufiya. Uvuge ngo Mana ndemeye gusohoka. Muhamagaro wawe uri hejuru cyane. Muhamagaro wawe urakomeye cyane. Ivyo muhamagarira biri excellent. Kurusi ivyo nsanzwe ndimo. J'accepte la séparation. Iyo ndonka umwanya nari kubigisha igituma muri Ancien Testament harimo ikintu bita circoncision. Gukeba canke gusiramura abahungu. Naco ni kimenyetso ca séparation y'ivy'umubiri. Ndagutera intege nakugira ngo ukwizera ntikuzokumara amazi. Akicu uzorekura cose kubera ukurikira Imana yawe. Imana nawe izogutangaza. Izohindura umutima wawe. Kandi izokwatasha umutima wawe kubiri excellent wowe utazi. Udafitiye na utazi nuko byari bigomba kubaho. Haleluya. Ndashaka tudugije amaboko atandirimbo dutangure gusenga. Ariko nimba uri no ngaho ukaba utarakira Yesu cyangwa ukaba uri ngaho ukavuga uti je ndakeneye byo kuri gutandukana n'ubuzima ndimo ariko ngende nkurikira iyo Mana uze ngaho imbere wenda gusengere uravuga uti ndagomba kuva mu buzima bw'ivyaha ndagomba gutandukana n'ubuzima nsanzwe ndimo ndagomba gukurikira uwo Yesu. Iyo niyo ntango ya mbere yo gutandukana. Ndashaka wewe uze igihe abandi muri ko murasenga ntimuhore ariko musenge. Urazi ivy'Imana yakubwiye bamwe n'ivyo muraba bamwe naho muja bamwe n'ivyo mufungura abandi n'ivyo mwambara abandi n'ivyo munywa. Haleluya. Imana iguhezagire. Haleluya. Uhamagara iyo Mana muri kino gitondo. Haleluya. Wowe ushaka kwakira Yesu uvuga ati nanje uyu munsi wanje kiri gitondo cyane cyo kwakira Yesu uze ngaho imbere. Haleluya. Tugufashe baragufasha gusengerwa. Haleluya. Kugira ngo uyu munsi umunsi wawe kumukurikira no kuvavana n'ubuzima bwawe bwa kera. Haleluya. Aho woba wicaye hose urashobora kuza ngaho imbere kuko tudafise isoni yo kwakira Yesu. Mwami Yesu ndaguhaye icubahiro muri kino gitondo. Ndagushimiye muri kino gitondo Mana. Niwe wahamagaye Abrahamu muvana kwa se na nyina, muvana mu nzu yabo, muvana mu muryango wabo, muvana mu bakarudayo, muvana mu mana zabo, muvana mu bigirwamana, muvana mu buzima yari arimo butari bwo, muvana mu ngeso yari arimo zitarizo, muvana mu bitaguhesha icubahiro, muvana mu bipfuye kugira ngo umuzanire Mana mu muhamagaro ukomeye udasanzwe.
muri kino gitondo Mana ndagushimiye ku bantu bari hano hantu, ndagushima Mana yo mwijuru yuko wewe haleluya mu gicapo no mu ishusho rya Abrahamu Mana wadusohoye mu byo twari turimo kera, watuvaye mu byo twari turimo kera. Kandi Mana yo mwijuru nkuko Abrahamu utamutandukanije rimwe, waramutandukanije na Loti, waramutandukanije na Ishmael, waramutandukanije n'ibindi bintu byinshi. Natwege Mana ku munsi uracadutandukanya. Ntibyabaye gusa umunsi twakwizera, ariko birashishikara kuba aho umuntu wawe agenda agera ku munsi niko ugenda umutandukanya n'ibitaguhesha icubahiro. Muri kino gitondo ndasenze Mana, muri kino gitondo ndaguhamagaye Mpwemu Yera kwishengero ku bantu bawe bari hano hantu Mana, abakwizeye ariko uri kuratwara ku yindi niveau ya separation. Bamwe uri kurabatandukanya n'abakunzi nka Baroti, abandi uri kurabatera kuzana ku gicaniro ivyo bakunda cane bumva batoheba, uri kurabizana ku gicaniro. Abandi uriko urabakiza muri ubu buryo butandukanye. Muri kino gitondo Mana, muri kino gitondo cacu cyo gukorana no gusengera hamwe, ndasengeye ishengero ryawe, ndasengeye abahungu n'abakobwa bawe bari gaha muri live center bariko baragwana, abagomba kuva mu vyaha, abagomba kuva mu ngeso, abagomba kuva mu buzima butari bwo, abagomba kwikoncentra kuri wowe, abagomba gukura attention yabo ku bindi bintu bitaguhesha icubahiro, abakwibagiye mu gihe cabo c'umugisha bagatangura kuyerera hanze. Mana uwari we wese Mana, abazimije ingabire zabo, abingabire zabo zitariko zirabadevelope, bameze nk'amasatelite yapfiriye mu kirere kandi bari bafise ingabire zo gukorera. Ndasenze uno musi muri kino gitondo Mana, vuga ngo niwiheshe icubahiro. Garukana imitima yacu kuri wowe, garukana Mana imitima yacu kuri wowe, garukana Mana imitima yacu kuri wowe Mana, dushoboze kukwizera nkuko Abrahamu yakwizeye, ukamuha izina rikomeye, ukamuha umugisha w'amahanga yose, amahanga yose agahezagirirwa muri we. Natwe turi ngaha kubera sokuru wacu, kuko kubwo kwizera kwa Abrahamu byatumye abanyamahanga natwe ducika bizera. Mana ndagushimira Mana kuri uwo mugabo akomeye yatubereye icitegererezo. Ndasengeye abantu bawe muri kino gitondo, mvuga ngo bashoboze intambuko yose nziza. Ndakwereka n'aba bahejeje kukwizera no kukwakira mu mwami n'umukiza, bariko barafashwa ngaho imbere, nabo ndabatuye ku mugisha wawe, nabo ndabasengeye kugira ngo babohore rwose, kugira ngo iyi ngazi yabo ya mbere yo gutandukana baduze Mana izokurikirane n'izindi, ariko bagende bashike kure, bashike mu muhamagaro wabo, bashike mu byo wabahamagariye bikomeye, maze natwe tuzoshima izina ryawe. Abantu b'Imana bavuge ngo amen mu izina rya Yesu.